Pakita. 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 Sinibwira yuko ibi bintu ndiko ndabona arivyo ndiko ndiyumvira canke kuba ariko kuri. Pakita, ndiko ndiyumvira ngo hejuru ube Gito bwose ndakuziko, hejuru y'amafuti yose ukora. Pakita, ibi bintu yoba ari wewe? Kuva umuntu abayeho yamye arondera ahaba kugira yikingire imvura, izuba, eka n'ibikoko byo mutera sinziriye. Mu ntango yifashisha ibiti canke insenga z'amabuye. Amaze guca ubwenge yubatse akazu k'ubwatsi, ariko kahavuye kaba akazu k'ivyondo, mu nyuma nyavyondo hakavamwo amatafari. Ibisakazo nivyo vyabaye inkinzo nyamukuru y'ikiremwa muntu. Uko ibihe vyagenda niko umuntu yatera imbere mu mibereho, agashishikara kurondera uburaro bwiza kandi bukingiye. Uyu munsi iryo terambere rirabandanya. Superbat ngiyihingurira Superbat yahani wacu rikora ibikoresho byo kubaka. Amabati BG32 akomeye ramba y'imigongo ihagaze neza yinjiranamwo ituma hasakagwa hanini. BG28 n'amabati meza aba mu mabara n'amaforoma umukiriya yifuza. Imisumari ikomeye ku buringanire bwose, eka na wa undi wa gatatu atahandi wo usanga atari muri Superbat. Ivyo byose bikaba bihingurwa mu buhinga mpuzamakungu, bigatuma byemegwa n'ikigo BBN eka n'ibigo bitandukanye mu karere. Mu ntumbero yo korohereza abanywanyi mu kubaho umwaka mushasha, Superbat yagabanyije ibiciro kugera ku bice birenga 12. Superbat iri mu gihugu cyose cy'u Burundi. Hamagara kuri 69 310 310 canke 68 320 320. Superbat yaganuye. Superbat, inkingi y'ubuzima. Ariko sinawe Pakita, mbwiza ukuri, ibi bintu wawe koze gute? Zohebe zukuri salama nzanze zishira ngaho iyo sa ndamanura hama zonabe nyana mukunyanwa ziba mbese. Pakita, hejo kumena ekrampra sivyo amasaha niyo sinkivuga. Nemera kugurindisha hejuga udashobora guhamvya. Iyi niyo stadugezeko. Imodoka afashe kiwakwa kukimena sivyo? Pakita, ushaka icyefuzo cyawe niki? Ushaka nsare cyane? Pakita, ushaka ntura masasha? Unyipfuriza iki? Ndakwinginze bwira icyefuzo cyawe. Umukagaruka mu nuru. Okay, voilà. Aya namuheyanye kwawe. Namuheyanye kwawe. Paki, ndagutera inkuru imwe. Kujya shetani yavuye mu ijuru agakorokera ku isi, atosubira kuva ku isi akaja mu ijuru, niko nyoko batoswa kunyinjira mu nzu. Uravyumva? Rero nimba sinova kuri shetani kuri umwana wanje, nagira ndakubwire ngo inzira yamusohoye kumwinjiza ngaha nigikunda imbesire. Aguruza amahogo nyoko. Ubuziki muri nonzo. Nukuze? Niwiga neza? Nujama neza? Uhari umunsi numwe ashaka kujya gutembera ngo ndege gutembereza. Wakuze utangwe kwibona igikiriza. Pakita. Ntungore. Uravyumva? Mvuze ngo mva maso. Imbesire. Yamba mu matagaruse mu kucana twibanga. Pakita, umenye yuko shetani tigera ihangana n'Imana, ariko gusa Chiza!
Ma fille, bon appétit. Early in the morning before the sunrise, man on the wrist and got dreams in his eyes. No sleep, no rest, still pushing the way. For the people at home, me hustles all day. Life no easy, but he never complain. Through the struggles and the pressure and the pain, creative mind, yeah, he finds a way, turning every little chance into a better day. He said one day we go shine, even in the dark, you didn't see the light. Yes. Ugerageza akazi kenshi nibaze ko uno munsi umwanya wose ushaka kubona umwaka. Tukutana fana. Sawa, ntacyo ndakubwira. Okay. Ciza! Ciza! Okay, boss. Ciza, Sa? ingurube ni iki ivyo arivyo vyose. Mugase ndumvike ihekenya amabuye. Sinagenda kubaza. Numve. Iri windi. Boss, nukuri kw'Imana. Nje biharage nabitoye. Igiharage kimwe kimukwaje. Umuceri nagerageje nta mabuye. Nta nibuye na rimwe ryari. Iki ni giki? Kiraki ntoba niheza. Ushaka umara amenyo nawe. Ibi ni Boss, byashitse mugani byahora bishika. Sire gusa. Okay. Kagenda. Uzo washatse. Akiragenda usakire. Boss, basi ndakwarura ibindi ndakunzanira ibindi bibi. Amabuye wantezemo kugira amenyo yanje ahere. Va mu maso gonzara ivyama. Paki. Kuguma wandika amenyo ho nibiki. Paki. Okay, so wabigize. Iyo bari bugeze kuri level yo kumena amenyo. Nawe muravyanyukiye. Nani y'abantu ikora ibikomeye yoyo hanyuma yote rirakora mana yacu irakora ibyo nani y'abantu ikora ibikomeye hanyuma yote rirakora hanyuma yaje hanyuma yaje rirakora Pakita nukuri muri no minsi
Vraiment sigenda umufana wawe. None hajya wari wasutseyo ibase y'umucyaha. Yaguma agira ngo. Ajya mbonagira ngo. Gusa rero uzurabe mani, ntuzohava unyirukanisha. Erega nahaje. Nubonye ukuntu yankankamiye. Cyiza. Sa? Ndashaka ndakwaza ikintu kandi numbeshe. Igiki cyatumye papa yirukana mama. Ntabwo ndeka kunyibutsa patika inyoko wawe. Nyoko naramukunda. Nyoko wawe. Nyoko wawe vraiment naramukunda bimwe bya mbere bibaho. Nukuri byarambabaje nanjye kuba yarahukanye yaragiye. Je ngaha mu rugo naguma numva induru. Mu gitondo induru, saa sita induru, ntavuga none no mugabo niyo kwisubirako. Akikontorora akareka guteza ugwamo mu rugo. Darabanyitsonda mwabize nk'amakofe nkayo. Mbona nota akazi gahera. Ndavuga ati ntago ndeka nihangane gusa sinzi ico bapfuye n'ukuri kwa Mungu. Cyiza. Je nayi kwishuri. Niho wari ngawe nyene. Pakita naje ntabyo nzi. N'ukuri kw'Imana ntabyo nzi. Ese ukuntu nyoko yawe urancorera akama nk'ibihumbi 10 byagusa ibihumbi 20 nawe uzazanira babu cyane mukumbura Pakita mawe ndaramugana Pakita ndamunzanira resavo mu gifaransa urumva ko nziganze igifaransa ndamunzanira resavo isabune mu gifaransa na karine nayibagiye none nushaka ureke ngira ngo n'ibihumbi 10 mayi wawe urabimpa niyigiriye urugo rutagira umugore urukundo mama yangu ugorogo sifu Chiza. Nawe boss. Sa? Boss no muzi ko zindukiye mu masafuriya. Ko zindukiye mu gikoni ushaka. Ushaka umusushi. Bichizira jeno kuva ryari dukina ndisi. Chiza. Agenda kwa kibazo kiki. Gute ushawugiye impuzu ukumisuye impuzu. Amasaka biringa. Mungu wangu none boss jewe ko namesuye jo ngiye kumesura nkazanura nkazigorora nkazisubiza nazikuye mu cyumba cyawe none zagarutse ngaho ni cyiza ko namenda kugatuye ibintu minga wazimesuye ngarinde ajejwe isuku ninde wenda ashaka kumisura impuzu boss iyi nzu irimo amadayimoni iyi irimo imizimu iyi irimo imizimu abo boss iyi ni mbona kimuguza imba ni cyane ko tenda bice kubana nyamora ibikorwa byo mwana ro Pakita ibintu biroroshe muri ino nzu tuba mutwara batatu none ibimani Pakita ibi ni wowe wabigize
Ni muko muntu yafemera gutenyeke. Boss nukuri kubimana jewe ntabwo ari jewe boss nukuri kwa Mungu. Nukuri ntabwo ari jewe nabigita. Okay. Maso. Ora subire kumbuku. Mva. Pakita, ko usibije mu muryango w'isiporo ushaka twirwa ufise gahunda ya gute wewe kuko ushaka kuzaza wa mwana ariko ivyo ndubwira ubishire mu ngiro. Pakita, mwananje fura yanje urabona vyo kuri ko je natwo hangana. Pakita, uracyari umwana muto kandi umwana mukobwa. Nizera neza yuko niwakura uzotahura. Nta mpamvu n'imwe yo kuguma umwigisha ko mama wawe bwakangana. Nta kintu na kimwe ubuze Pakita. Ikibazo cabaye uzotera ubwikora. Rero ndakwinginze Pakita, ndiko ndakubwira ntutume ntabwo. Rero ndiko ndakubwira ntutume nkora ikosa ryo gukubita. Nturi umwana wo kureresha unkoni. Okay? Urasije muri siporo. Siyansi yanje uno munsi ndayitaye kuyabona, sivyo? Ariko icyo nakubwira co, nimba ushaka ko ndagutwara no mu masengesho umbwire ikintu cose wifuza ushobora gusanga wapfangiye. Ugashaka ipinga na je. Uravyumva? Uravyumva? Ibisigaye uzobibona. Chiza. Sa boss. Impano. Boss tudushugo ndikwiza warahi nariko ndadutegura ndatubaye ndagohereza nka sevara hanti. Cyama nimva ko Chiza urakwije mu mutwe cyangwa kwije. Kwa turumbura ivyisonga nk'umaji w'impene. Pakita arihe ko ntamuri mu nzu? Pakita? Sa boss. Kano gakobwa kawe karananira. Agakobwa ibihera imbesire. Kandi agubwira ikintu kimwe. Nukuri boss je Pakita sinzi yo yagiye. Haheze umwanya utari muto atari ngaha. Subiramo uvuze? Haheze umwanya utari muto atari ngaha sinzi yo yagiye. Ntari ngaha mu rupangu? Wapi? Chiza, uriko wonona amashugwe yanje utazi ni umwana ari imbesire. Umwana ari hehe? Boss none ko kaguma kangara. Ufise akazi akaye uri muri runo rupangu. Ninzi ndatora ikiziriko ndakazirika mbari. Ziko nibihere byose wamucingawe. Ndakubajije Pakita ari hehe? Ikintu cunze muri runo rugo ni giki? Wowe hari ngaho gwereki wewe? Jewe ni nezi mpora nteka nkakoropa nkongera nkacunga n'urupangu. None mu gihe kananiye gucunga nce nkora iki? Karakubagana kariruka karavurugana none nkora iki? Chiza. Sa Isaha 11 umwana w'umukobwa ngana kurya ataraza. Ntiwigeze unambwiye ati umwana aragiye aha. Nta kintu na kimwe ugeze ubimbwirako. Sivyo? Mugabo ndaje uri kurangatwa ni wanga tunyonora amashugwe.
nanje ntiyasezeye boss kandi umenye yuko n'inkoko hari igihe zituruka zikagenda ntumenye niyo zagiye gutorera. Ciza urazi ikintu dupfana urabizi Akazi n'amafaranga. rero mu gihe udashobora kunkorera akazi neza urumva mu gihe udashobora kunkorera akazi neza sezera neza ndondere uyundi Ariko boss we nta kintu na kimwe ufise ngahanye atari kundabira ivyanje uravyumva ndabyumva ntibizosubira basi mbabarira. ndaguhaye isaha imwe gusa ataraza ngo twe ndakwereka Nango ndamukura isaha imwe nzi niyo yagiye ariko naga nuko kumuhoda kuko ufata nabi nta munsi ndazigiza n'inkono nta n'umunsi numwe ndateka ibarage bizigire nta n'umunsi numwe ndateka inyama zizigire ariko ko turika emenga no kuzubira ruguru nkidukira nkisubira ruguru kuko je birandambi jewe jewe abi mama yangu jewe tumanisubira ruguru